bakunzi b'Ikimamara TV. Yo, imisi yari myinshi vraiment mu Kimamara TV. Mubona musi ndahari. Kugira ngo ndabateramishe. Nkuko musaze mumenyereye microphone ni Audimix inyuma ya kamera CV Mix. Uyu musi rero sikiganiro nk'ibindi. Kuko natoya abantu tumeze kumwe. Kumara ko babiri beza ngira ngo murababona bato bamenyere ariko reka ndabahe microphone kugira ngo bidondora bariko barabakurikira kugira ngo tuyage byinshi tuzinanye. Meri bafasha nk'ibuye. Kare mu Kimamara TV. Akazina Malaika. Cyonyene. Yego. Sawa kare mu Kimamara TV. Merci. Akazina DS ni uba no musinafashe Miss Popularity wo mu ntara ya Citoye cyanda fata umwubahwa wanje ngaha ngira ngo muramenyereye muri The Young Generation TV hariho ikiganiro tugeze gukorana abaza kukibona baraza ku abakibonye ngira ngo baramunze no musi akaba yaje mu Kimamara TV icyatuzanye sikindi no kugira ngo tube turatera dede ndafite ikibazo kuri mwebwe kubera iki munganuka mutabyibushe nk'abandi naco ndakubaza ugacinyishura nawe kubera iki unganuka kubera ko arije ndabitanze mubanza kunyishura nanje mumbaze ndabishura navyisanzemwe muga kandi ndanabikunda cyane kubera ko unganuka ndabikunda wo kuha kuvyibuha navyo wakahiye ya kubera yuko umuntu ashaka kuvyibuha ntibigoye byo n'ubuyo bigira akavyibuha Marayika ntuduhende kuvyibuha birakundwa kandi benshi barabishaka kubera iki hari gihe bishika ukarara ubusa kugira ngo ntuvyibuhe umviriza sinakubwiye yuko nakubwiye nti umuntu kuvyibuha arabishaka muga umuntu mukonda avyisangamo kandi anabikunda hariho rero deba bakunda gutera kenshi ngo abakobwa bonze nk'iyo muriko ana Dabaje aheruka kubica ngo yikundira ibisusu wowe nk'ijya ndirimbo y'ibisusu ya Dabaje nk'iyo uciye mu bantu ugasanga bako barayiririmba wewe mwimfata gute ijya ndirimbo ifata gute kwanza je ndayifata nk'ibisanzwe kubera ko Dabaje afise abakunda nanje ndafise abankunda ntabo yakumiriye mbo abo yakumiriye no kubera atari amagu yiwe natwe turafise abo turi guzabo Tenga Marayika gacanga ku bantu ko bararimba ati twikundira ibisusu gacha wibuka ko umenga uri maneke ubyakira gute tutavyakira nk'ibisanzwe rega nyene umugani wa Liese ujya fise guyiwe natwe dufise guzacu kuko ngaha hari abakunda ba maneke kandi ni benshi cyane abakunda ba maneke urabizi ariko iyo bishitse umuntu akaririmba ngo nikundira ibisusu nawe atabyufise umenga aragufukuye kuko tugerageje kuraba vraiment jewe nifatiyeko karajemo akantu ko gufuha Marayika murinzi ndakufatire kuri wewe ni kihe gihimbo ukunda ku mubiri wawe gusumba ibindi Jesus oya yo ni soke yanje nari mbavuga igimba nkunda ku mubiri wanje yego jeje veni chega waje oya reka ico kibazo gize ndasabye no comment vraiment Liese tuzi wawe ni kihe gihimbo ukunda ku mubiri wawe gusumba ibindi uvyumva nawe ndakunda sex yanje cyane niwe ikunda ku ruhande rwawe cyangwa baramaze kwigukundisha ubwanje jewe ndayikunda kubera ko nzi agaciro kayo kubera ko hari abantu benshi usanga bakunda kuvuga ngo umuntu afite amaso meza ugaca usanga muri we baguma babikubwira uravuze ati amaso yanjye ndayakunda kubera ko baguma bayambwira nawe tuvugane kuri breve wisanze ukunda sex yawe cyangwa hari uwabikubwiye akavuga ati Liese ufite sex nziza uko bigenda kose nawe ugacomba ko uyikunda oya ndayikunda ku bwanje kubera ko nzi agaciro kayo hama uwaza amaso yanje nkumbure niyo yabonye kandi kuba yakunda wewe si bose baca bayakunda jewe ntabarambwira agaciro ka sex n'ukuri kw'Imana yawe mbwira agaciro kayo kuko twese dufise ibihimba by'umubiri mugo hariho turabikoresha tutazi agaciro kabyo ugaca usanga bimwe turiko tubikoresha bitari byo nk'agaciro wuha sex yawe naka ndayegaha kubera ko amaso simbona ikintu kinini yayo bamariye cyane kuba meza abaye mabi mugaga kanura kanyereka iyo nja ntacyo bitwaye ariko rero sex yanje nayo ndayikunda cyane kubera ko kenshi dusanga hari abariko bariruka arivyo bakuronderako usanga hari ifite ico imaze
kuri kamera iratuma irarondoka iraronka abandi bantu benshi urumva ifite akamaro kanini mu bw'amaso vraiment atari uko nkanura nkabona kuba meza yo shaka yo bamabi marayika tufatiye ku byo Yesu atubwiye ibyo bintu wumva yo bari ibyo kuri wewe nawe uruhara runini uraruha sex yawe nanje ndakunda sex yanje nivyo araruha nyene uruhara none umuntu wese rega sikuvuga ngo wari umuntu yamuhe sex ari ukuntu umuntu none wavuze ikintu bigimba umuntu akunda nawe yavuze icyo akunda kandi yakubwiye ko agiye agaciro kuko benshi hari abazamurondera kubera arico gute umuntu arondera ikintu atarabona deja ntituzi ko gihari hariho abariko baradukurikirana baza kuvuga ati n'icyo kintu bavuze kiri hehe yes banyerekera icyo kimana kiretse batakinye ivy'abana komborera kugira bameze ko ata murundi n'umwe wese atazi ico gihimba uvuze nibaza ko barazi ko umukobwa ari umukobwa umuhungu ari umuhungu urumva amaze kumbona arashobora kubona ico ndimwe arabona ko ndi umukobwa arabona ko ndi umuhungu reka dufate ko jewe ndi umuntu ntabizi urashobora kunyereka sex yawe kubita pants tatuvuye mu izosi ushika ucurabaho iwawe uvuye mu izosi iwawe ugira pants tatu ugize Ego prem. Asha ni original. Bakunzi bigi mama Latif. Nababwiye ko namutse tugadutere deba mu bintu dusanzwe tubayemo mu buzima busanzwe. Reka dufatire ko murabajene kandi basa neza. Wari wose ashobora kubona kifuza. Ego musa neza ndabizi. Barayika uri en couple. Je dis en couple. Nande n'umusheri yitwa gute oya nta zina afise simbaka ndarivuga izina we gusamenya ko ndi en couple tinya kumuvuga mu izina kubera ko yabaye sheri yaciye abasheri nyene oya sininya kumuvuga mu izina canke ngo nereke ifoto nuko benshi baca bamwikeka ko ari uwiwabo mabuja ibyavuze urabishigikira wewe oya ari uwiwamwemera sinumva igituma atamuvuga yo muvuga ahubwo nyene kugira bamenye ico batinya Marayika turagusavye watwemereye kuri en couple imbere ya kamera kandi kuvuga izina ry'ukunze si bibi kuko umwe wese acatinya akavuga turya n'isheri wa Marayika nukuri nyabo natabaranya utatura abantu si save date ndinda kumuvuga nihagera nzomwerekana wow mabuja uri en couple oya bigenda gute umukobwa mwiza nkawe kandi ufite n'ikintu uha agaciro gusumba ibindi byose watubwiye bigenda gute ntube en couple erega igituma nyene ntaba en couple nuko bajya bose baza bashaka gukinisha kimwe nkunda nanje nkaca ndabankira kuko sinshaka ko bankinishiriza ibintu uri siri ko nzi abantu bose bari mu ngo ubu ico kintu menga nico nk'igikinisho benshi nico bisunga mu kugira bagikoresha none wumva nicaja mu rugo ntikiza bagikinya canke kiza bakigiye ku kazi Bo kigiye mu rugo igihe kikenerewe gukoreshwa kizoba kigeze kubwanye numvise ngo abakobwa bato bato bakunda amabogari mwe urabishigikiye wapi urabishigikiye je ndakunda ababogari ukunda batereye arte oya umbogare gusa nyene mugabo atari umuhungu muto basi agereranye nigiki uramaze kuja mu rukundo mugabo naho utari en couple yego nigiki chere wagukorera ukumva ko vraiment ushobora kumubwira ati urabaruta ico kibazo congora kwishe tujye kuri Ange Marayika we biroroshe ngira ngo araza kutwishira kuko we yamaze kutubwira ko ari en couple nigiki chere wawe agukorera gituma uvuga ati respect kabisa urabaruta none ico kibazo nimba ndacushurire ngaho reze sose yabimenye ni jewe nawe ntibikeneye abintu dukorana na sheri wanje ko ibyo turiko turavuga birazwi kandi biramenyerewe rero kuvuga ati je sheri wanje vraiment yansomye mba numva isi ari isi nkavuga ati merci beaucoup urabaruta none nawe sinumva ingene abantu bashaka gukundana udafise ikintu special kuri uvuga ati naho azogenda uzomwibukiraho amobeye guhobera narumvise ko abahinga bavuga yuko ngo uyu muntu aguhobereye ngo
waba kuvuye ingwara nyinshi mu ntuzeya muri wewe birashika akaguhobera urwaye gripe ukamumva ko yakize birashika hamwe birashika umuhobere nyene birahera bikagabanuka kona sure karabaye uvuze rero ngo urashobora kugenda kureba sheri wawe urwaye umutwe yaguhobera bien ukamurekura wumva umutwe wakize Yes, ibyo urabyemeza wewe oya navyo nakwemeza wowe kwa muganga niyo bakenewe tuba turondera abantu tukabayambira bigaca bihe oya yerega si wari we wese nta na kimwe uzi yuko ukunda kurwara urumva ugahobera sheri wawe ugacukira nibaza ko kwa muganga hatabakenewe ubu urose umuti uri hafi basi nka wowe utari yankupre wifuza umuhungu ameze gute nkunda umuhungu yirabura umbogari atari muremure atari mugufi agereranye ashoboye kuguterura atanshoboye wavyo atashoboye cyari mugoye nka mwebwe dufatiye ko nka kuri wowe marayika wamaze kutwemera kuri yankupre nk'ubu urumva nyene sheri wawe aguteye nka surprise akubwira ati numva nkeneye kubana nawe wovyakira gute muri wewe ibintu bitoroshe mwana abakobwa bo murakunda mugo hageze mu ngo muca mwiruka kubera iki bitoroshe kandi bawumva ko mukunda kandi ukamukunda nk'uwakazoza kawe ibintu byo kubaka si ibintu byo kugubwira uko nyene surprise nawe ukaca wemera no abaje kwanza akamigiye nyitegura nkavyiyumvira si ibintu ukwiye kuca wemerwa nyene nk'ubu dufasha akavuga ati je ndi tayari nditeguye vyose nkeneye ego yawe gusa uwo bikora ko nditegura ariko we aba yiteguye je sinditegura muri jewe none ugo rukundo urimwo utari kuritegurira urugo wumva ruzoshika hehe ruzoshika kure we hinge gusa nagira ngo mumfashe tubwire n'abandi bajene ubu abajene bo baraja mu rukundo mugabo hageze kubabwira kubaka ugaca usanga bariko bariruka bose komisa tugaca tugira aba ex benshi kubera ko imbega ubu haca hazamwo ingeso zuko bakubwiye ngo umu ex arasambuza urugo kubwa wumva ko biva kuki kugira ngo umu ex asambuza urugo rwa naka Sisi ndavyumva kuko je ntaraba ex benshi mfise sure uyu umufise arashobora kubikora mugabo nta numwe mfise nta mu ex mfise none nimba ata mu ex ufise ni ryambere ugiye mu rukundo basi ni ryambere wiga he Université Centrale d'Afrique wakuriye nakuriye ruguru hehe nyene rega ruguru haratandukanye hehe nakuriye Bujumbura mugabo muri commune Cibitoke uri vierge je ndacari vierge ni wamudavyeje mumbarize nambwire kari wandi verse ya manda vyemeze kuri kamera basha iri ndumva biratangaje kuko jewe turiko turafatira ku kuntu ubu abajene bo bameze vraiment umuntu nka wewe uri vierge mba numva nyene umengana ibintu bidasanzwe byagenze gute kuba ndi vierge byagenze gute mubyisanzemo nakutsiko nyene ndimba sana Chere wavuze yuko aguhobereye ugoye umutwe ucukira eske biheramwe ko guhoberana gusa nyene niyo service ashaka gukora ukavuga ati vraiment respect mwana wa mama nta yindi service nkorera niyo nyene nta yindi mankeneye uravyemeza we ko biba ngira nizo swingi ziwe kubera iki ubu muri gihe uza wumva bariko bavuga ko umurikisi ashobora kukusamburira wagiye kubaka biva kuki kubwaho nibaza ko ari ukuntu babandanya bagiranira amahorasiyo n'uwo mu ex wiwe kandi baba barahejeje nibaza ko muhejeje muba muhejeje babandanyiye do plus aguma abona ama message y'ibiganiro bagiranira n'umu ex we ntabona ko vyaheze abona ko bigihari none wibaza ko ari iki gituma umugore yavanye n'umuhungu bakundana agacaja kuba mu rugo rwiwe muga akaguma yandikiranira message n'umu ex je novuga ko nibaza ko ujya mukobwa aba ataragira chance aba atazi ivyo arimwo mu bisanzwe kuko uzi ivyo urimwo sinibaza ko wofatanya ivya hariya n'ivya hariya ngo bikunde imigeri ibiri ngo ntitereka nkawe sheri wawe dufate uri mu rukundo nirihe kosa yo gukorera giye kunana kwihanganira yo ndamufashe n'uwundi yanda ngowe yo notema hama nawe bishitse akagufata vyaguciye sinibaza ko vyakunda kukiyongeza nayo mfise ntiwigeze gukunda ndamaze gukunda aba mwoba mwarahebanye mwapfuye
mbo ndashaka kuba ndamuheba bivanye kandi ndamuheba bivanye n'ivyo abarimwo nkasanga namufatanye nk'ama message cyane nk'ivyo nyene vy'abo bakobwa cyangwa ngasanga ivyo nkunda jewe we kuri we sivyo ariko arangirira none message yo kubwa urashobora kugusambura wakoze sheri biryongire ivyo bimeze neza ibintu byo aho noreka kubabara udashobora kwiyumvira ko ni wakoze sheri biryongire ivyo bimeze neza boba baciye kuri alimentation akamugurira birashoboka hanze abakobwa bigenze akabona shero bakavuga ati nuko ndakwinginze shangurira agasuguti kubera ko umuntu atacaba bibona ivyo bisuguti birabandanya mu message kwene none wumva abari wayiyandikiye deje si waba yiyandikiye n'uwo bayimwandikiye none wewe wumva woje ufata ingingo gute ngo wakoze sheri sheri wanje telefone tuzatrayisangira ku bantu bubaka amamodo passe uburana ubuhinga bwaraduze murashobora kubakana n'umugabo modo passe utayizi kuri wowe ntivyoba oya ntivyokunda ategerezwa kuba afise uburenganzira bwo gukoresha telefone wanje nanje fise ubwiwiwe kuburyo adahari nditaba ntahari aritaba hama mbwire sheri bakurondeye Malaika niriye kosa sheri wawe gukora ryo kunana kwihanganira bigatuma ufata ingingo yo kumuhera nta na rimwe karabaye kwa Malaika byose birera naho mufata nk'ubu ukaja kumuraba surprise ugasanga nyene yahagatiwe n'abandi ba Malaika nka batatu urumva nyine ko byakiye no byakiye rero nogira iki none yabishatse umutwe gusamba nziko nkunda wambwiye ko yamevye urusiri ko umuhungu akuvanga abagukunda hari ubagukunda ko yabenshi ndamaze kubabona abagukunda kuko hariho benshi maze kubona baza kukudraga kandi baba basi basheri babo ariko abwira ati je nshaka ko tujyamana nawe ariko ndafise umukunzi ndamukunda barahari biba biva ku kinone bajya bandi rero avangisha oya bajya bandi avangisha nk'umuhingasheri wanje akavangisha abandi bajya bandi abafise ikintu bakenereyeko ariko umusheri wawe akazoza uramubungabunga ntiwemera nuko niyo yakubwira ati benshi ako tujyamana hari igihe atanavyemera ati wowe uwo mu nzu iwanje mugabo agacaca kurya abandi abandi aragenda kubarya byinshi nawe kugitanga hanze je sho kujya gitanga hanze kuko nawe bandi bamugirira bariya wowe utobimugira kugira ntagende hari oya wewe nega niyo noyimukorera yosohoka sivyo yosohoka niyo noyimukorera ariko kenshi kinabonye abatipe afise umukobwa yemera cyane aremera akaja hanze ariko uwo mukobwa kuri aba yaramubwiye ati je cyo kintu sinzogikora tarabana ivyo ntitwavyanse mugabo tuzi yuko ko ikintu kuvanga ijambo kukuvanga ni ikintu abantu bose kibabaza sinumva wo kuntu we kitokubabaza mu gihe wamufashe neza amaso kuyanje gira na rukundo ufise rimwe basi wowe ntabwo mfise basha wowe kubwa kuharura yuko atarukundo afise kubera ko erega na mutima ubabara ari abagore bihangana oya kwihangana abagore kwirariko tubaka oya na Bibiliya itubwira ngo ikintu ca mbere kirekuriwe gusambora ni mu gihe wafashe umugore wawe asambana canke umugabo asambana amategeko arabivuga no muri Bibiliya biranditse ko mutegerezwa gutandukana ibintu birinze bivuga Bibiliya wowe uvyumva gute nukuri jefema nuvumenga ico sikintu comagarika mbonye Chengere ngo sanze yaryamanye n'umukobwa nziko je nabimwimwe vrema aho nta nukubabara ariko nzi ko nabimuhaye nkamusangana n'undi mukobwa aho no babara konzamo gakenya ariko nzi ko tanakimwe namuhaye amahoro menshi biragoye je nko kubwanje sinzi nk'ico kintu mbatana commentaire no gitera ko kurumva n'ibintu usanga biba bigoye kwakira nta wowe vrema bishitse nyene ukagenda nk'umucumba bien apana kuvuga ngo wiyumviye ngo bakubwiye ngo urumva ngo shero yari kumwe n'umukobwa kanaka ukamusanga neza araryamye neza ari umuntu yahora kurizeza ko agukunda atazigera gukoresha umukobwa nta kosa abafise umuhungu niwe aba yamuhamagaye usanze ari mugenzi wawe na ari umugenzi wanje umuhungu niwe aba yamuhamagaye siwe aba umva umuhungu niwe aba yaramurondeye si umukobwa aba yaramurondeye niyo mpamvu kenshi abakobwa tudakwiye kuca dufatiraho uwo mukobwa kwamenya niwe afise amafuti kandi uwo mutipe wari wafise amafuti ziza biyese mwa babiri wo shwanirana umuhungu usanze umukobwa ari mugenzi wawe na yo aho byo babirenze urabyumva nyene kuko ababizi ese mwico gihe wo barindira bagaheza canke wo mutesha mbo sinshobora kumutesha kubera ko niwo munezero wiwe w'uwo munsi noba bisa nkagenda hama nkaheba urazi ko je sinovyemera ivyo honyene ko bibandanye uwo musaka umarama gacu mutegera uwuzi n'uyundi musi nukuvuga
egare kubroka sindanamukeneye no mu bundi buzima bwanje sinkeneye ngenda ngihiye nagumane nabijye namusanganye. Yes, dufate ko warugiye ugiye yakwemerera murazi ko batera ku matena ngo abakobwa bakunda amahera ku. Je sindimwe mu bayakunda. Ndayashaka na mwasi wayo. Apana tuvuze iyo terme yo kuyakunda. Nubu no yaguhereza imbere ya kamera ndazi ko toyansubiza. Kandi ndi umukobwa. Uko bigenda kose baravuga ko tuyakunda mugabo uburyo tuyakiramo nibwo bataca babaza. Kuko umungu agoye amahera ntibisigura ko nawe utaba wayakorera rimwe na rimwe. Muburo uciye musanzwe mukinana amadiri. Bikaba ngombwa ko warugiye gutora nka 1 million. Umva ko ku ruhande rwo bavuze ati noca ndamubroka ugatusanga ari muri mu mabanga y'abajene kuko ayabubatse baragiye imbere ya padiri. Wocugira ko mubroka cyangwa mubwira ati banze muduhera twanje ibindi ubanza wimarira. Mbo ayo mahera nimba yo bari gwanje noba nararuhiye yiwanje no mureka gaheza hama nkamurondera akayampa. Mugabo kumva ko jewe ikintu cyo mu rukundo je nawe cyo subira oya vraiment nicoba. Urumva nyene ko kwihangana ugashikira muri sero kavuga ati reka ndabarikire basoho. Arayo yanyemereye atarayo naruhiye atarayi wanje. Atarayo ndiko ndakorera. Vraiment jewe no yamuronderako ariko arayi wiwe sinomurondera. Abakunzi b'Ikibabara TV murumvise ko uno munsi ibiganiro byacu ikiganiro vraiment kinjemo kugikoresha kuko ndabasanze muri mudu nanje nisanze muri mudu yo kuganira ubuzima dusanzwe tubayemo. Ngiki muhanura abajene nkamba afite byabari babigumane sawa shani mebari ngiki arabajene bubu beshi bavuga ati abasore bubu wapi reka dukunda abapapa kuko nibo bagumye banga nibo bafite amahera nibo batanga amafaranga. Kubgawe ico cyumbiro wogikora kuyiki nka wewe nk'umuntu akugiza nk'umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka wobikuraho cyo nkavuga ati nisi nibibandaniriza. Mu bisanzwe abantu ntidukunda kumwe ntidukunda bimwe muri uwo mwanya akurikiye kijya gipapa kubera amahera nibisigura ko akunda ujya mu papa akunda ajya amahera. Urumva no kuvuga umubwiye ati reba ujya mu papa je ndakoreka ahantu tora amafaranga utaruhiye arashobora kugenda akakorera. Rero muri ico gihe ivyo vy'amafaranga n'urukundo biratandukanye. Urukundo rurukwago n'amafaranga rukwago. Umaze kugenda ushiramwo ibintu vyo guhahamukira amafaranga hajya nturi mu rukundo uri mwajya amafaranga nyene. Ko iyo business yawe urimwo y'amafaranga wishakira hamuheza ugenda. Mugaye igihe azobona neza ko yumva ko ari mu rukundo. Azokora urukundo abe kumwe n'uwakunda. Akenya mwemere adakenye amwemere. Mugapana ko azomukunda kubera ko afise amafaranga aheza acagenda rujya su rukundo. Newe mwe haraho mutahura ko bishika ku mukobwa akiri muto ashobora kuja mu rukundo n'umupapa. Je sinovyemeza bijya ko vraiment rukundo ndibaza ko ari amafaranga kubera ujya bakundana n'amafaranga bafise abapapa atamafaranga bafise. Umupapa kuza kunda umwana abarozwe. Malaika wo bivuga ko iki nka Miss Popularity maze guserukira abandi ukavuga ati ndamaze guserukira abandi bajene ubu ndashoboye guhanura abandi ibyo bintu birabaho. Ko umukobwa ashobora gukunda umupapa ari urukundo rwa vrai ata amafaranga afise. Wapi abara mahera keneye nta rukundo rw'umujene n'umupapa barabaho aho usanga umukobwa yirirwa arakubitwa muhira mbwa akavuga ati jewe ujya naho monyica sishobora kumuhemukira kandi ko kutamuhemukira ayo mafaranga muvuga ko atayamuhereza ukumva nyine aramukunze tu. Ibaze bagwende na n'umunsi nomwe abafise ibintu amuhereze nta gute rega ujya mu papa nta rukundo abafite ujya mwana kandi ujya mwana nta rukundo abamufitiye kubera yuko ujya mu papa deja afise umugore mu nzu umwana nawe ahababukira none nuzi abavie bubu ko bagwereza ibintu nyene uri umwana abonye amuguriye telefone ya Android nani ico tuma atamugira santima zose zihere kubera iki yamuguriye telefone ya 300,000 santima ziguma zimugumamwo asha niyo mwokubita mukagira gute kuko abona ibintu bamwe ateza kuba muhereza ibintu vyobaho gute birashika birashika igihe cyose tuvuga ko umukobwa akundanye n'umupapa ayigara amafaranga n'amafaranga nta kindi ntajya muri bo ko ari babiri nta numwe afite ubundi rukundo bo nuko nyene kira kajambo ro mu batekereye abakigira ibyo bintu kugira ngo nabo bakumbure bikebuke tubabwirira ikise gashaka ko umuntu wese afite santima yiwe baje ni swing zawo wese afite swing ziwe mane hari umuntu afite swing z'umuve niyo ogira gute niyo biyeba hari abareyisingo hari abakundana n'abango batanu none umva ivyo bakuramo gute gusikine no hanura abajene nuko badakwiye kuguma bagendana n'ivyo bive abajene barahari baba bogari niyo atamayera bafise nimukandi mugakunda amayera cyane mwabadada nimukore murafise amaboko wow ndiye segira kantu utekereye abajene bakundana n'ababo
nimba yumva ari fiere nawe nigumanye nawe rega niwo kimutekerera adafite agitwara umutima wo kwihanura atawufise aguma ahandi nyene gusa nyene si vyiza nibarabe ageze kuja mu rukundo arabe relation uwo bagiraniye relation wari we apana abantu bangana na ba papa usanga biteye isoni ngo nibashuga daddy dufatiye ko icyo nyene mumvuze ngo abasore bo baba bakenye ngo naho iyo bakenye murashoboye kubyihanganira dufatiye nko ku icyo nyene wowe nkawe marayika ukundanye n'umuhungu akenya ntushobora ukaba ufite amahera ntushobora kumucorera basi sindashobora kumucorera kandi ndashobora no kumuha atari make cyangwa nkamugurira akanya ibyo ni ibintu bisanzwe byose ni guhana babuja dukundana turi mu rukundo ndamwiyumvamo nyumvamo dukundanye ndabibona nyene ko turi mu bintu biri seriye je no mugura byose n'imodoka nayimuha nacaye igihimba uba wumva ko none nyene rega nico abayaja arondera reka gufyina bakunzi b'Ikimamarati reka dushimire zino nkumi zacu zaduteramishije reka tubashimire twizera ko n'undi munsi tubatumye ko muzoza mu Kimamarati cyane gose tuzobita bwira abakunzi b'Ikimamarati kugira ngo bakora akantu kugira ngo ikiganiro kizoza kiracako baze barakibona bwira akantu mubabwiye abakunzi b'Ikimamarati TV mukore subscribe j'aime commentaire partage wow ciao ciao turabasavye mugire s'abonner subscribe hama mugire partage abandi bose badukurikirana murakoze ciao ciao ku Kimamarati TV turi kumwe namwe kugira ngo ibiganiro byose bizoza biraza tube turabibashikiriza kora subscribe